twizeye Imana ihambaye kandi itugwanirira intambara. Yesu akiri hano mu isi akagendagenda avuga ubutumwa bwiza, ntaho yigeze abwira intumwa ko igihe cyose bazobaho mu gihe cy'umunezero n'impore gusa. Oya, ariko aranigisha. Hari amajambo yavuze yarakomeye avuga ati, ntabwo jewe naje nzanye impore mu isi, amahoro, ariko nazanye intambara. Nicyo gituma umukobwa na nyina bazoryarukana, ntabwo ari impore, hari intambara. Hose hari intambara. Utazironse muhira ushaka kuzisanga ku kazi, utazisanze ku kazi ushaka guhura n'izindi mu buryo butandukanye. Ariko muri izo ntambara Yesu yariko aravuga nuko ntabwo ari intambara ducamo hanyuma Yesu ngo dusige twenyine, ariko ni intambara aza akabanamwo natwe. Nico gituma inyuma y'ayo majambo Yesu yaherekeje ijambo rikomeye cyane, agiye kugusa n'usezera intumwa, arababwira ngo mw'isi muzohura n'amarushwa menshi, muzohura n'intambara zikomeye, muzohura n'ibihe bigoye, ngo ariko nimuhumure naranesheje isi. Haleluya. Nimuhumure naranesheje isi. Reka dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice c'indwi. Turasoma kuva ku murongo wa 2 dushikane ku murongo wa 13. Bavuga ngo Abisirayeli bihanye, Uhoraho abakiza Abafilisitiya. Kuva ku munsi iyo sanduku yashikiye Kiriyati Yearimu, hashira igihe kirekire nk'imyaka 20, ab'inzu y'Abisirayeli bose barondera Uhoraho batuntuye. Maze Samweli abarira ab'inzu y'Abisirayeli bose ati, nimwaba mugarutse kuhoraho n'imitima yanyu yose, nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga na Ashitaroti biri muri mwebwe, muherereze imitima yanyu kuhoraho, abe ariwe musaba wenyene, nawe azobarokora abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli baca bakuraho Zabayali na Ashitaroti basaba Uhoraho wenyene. Bukeye Samweli aravuga ati, Abisirayeli bose nimubakoranirize i Misipa, nanje nzobasengera kuhoraho. Kuko nuko bakoranira i Misipa, bavoma amazi bayavyagiza imbere y'Uhoraho. Uwo munsi barisonzesha, baravuga bati, twaracumuye kuhoraho. Maze Samweli acirira Abisirayeli imanza aho nyene i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bakoraniye i Misipa, abaganwa babo baca baduga kubatera. Abisirayeli bavyumvise bagira ubwoba kubw'Abafilisitiya. Abisirayeli babarira Samweli bati, ntuhengeshanye kudutakambira ukuhoraho Imana yacu kugira ngo adukize, ntidukorokere mu maboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yabira umwagazi w'intama uconka, awushikanira Uhoraho kw'ikimazi cyo koswa kidasonoye. Maze Samweli atakambira Uhoraho kubw'Abisirayeli, Uhoraho aramwumvira. Samweli akiriko arosa ico kimazi, Abafilisitiya begereza Abisirayeli ngo bashireko bagwane. Ariko Uhoraho kuri uwo munsi nyene aturikira hejuru y'Abafilisitiya guturagara guhambaye, abaca umuhongo Abisirayeli niko kubanesha. Ingabo z'Abisirayeli ziva i Misipa bakinagiza Abafilisitiya, babica ingenda kurinda bashika munsi y'Ibeti Kari. Maze Samweli yabira ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, agita Ebenezer ati, kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Mana ishimwe. Uko niko Abafilisitiya batsinzwe, ntibasubira kurenga urubibe rw'Abisirayeli. Mbere mu gihe ca Samweli cose ukuboko k'Uhoraho kwama gushikamiye Abafilisitiya. Mana ishimwe cyane. Reka turabire hamwe no mu gitabo c'Abakolosayi igice ca 2, turahera ku murongo wa 13 dushikane kuri 15.
Abakolosayi igice cya 2 guhera ku murongo wa 13 gushika kuri 15. Haravuga ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo ababwirizwa cyaduhama, igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafite ububasha, abatetereza mu maso ya bose, abashorera bafashwe miri ku bw'uwo musaraba. Mana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Natangiye mvuga ati dufite umutwe w'amajambo dusangira witwa ngo twizeye Imana ihambaye kandi itugwanirira intambara. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Iki gihe turabona ijambo ry'Imana ritwereka Abisirayeli bari basanzwe bari kumwe n'irindi hanga bahanze mu buryo budasanzwe ryitwa Abafilisitiya. Hanyuma igihe kimwe rero bakora ibintu bitabereye kuhoraho, abarungikira b'Abafilisitiya barabatera. Ugiye gusoma imbere yaho gatoyi ngo ico gihe bari basanzwe bafise n'isanduku y'isezerano yamiri kumwe nabo yabafasha gutuma banesha intambara, ariko kuko bari bakoze ibikorwa bitabereye, ico gihe Imana irabareka. Imaze kubareka niyo sanduku ikorokera mu maboko y'Abafilisitiya. Nubwo nabona ubwabo Abafilisitiya bitaboroheye, kuko yaciye ibatera indwara mu buryo budasanzwe, kuko ikibanza yari irimo nicari kibereye kuba ico kibanza nyene. Rero ngo bamara imyaka 20 bari muri ibyo bihe bikomeye, aho basenga Imana ntiyumve, aho bashobora guhamagara Imana nishoye kugira kumva amasengesho yabo. Hanyuma muri ico gihe nyene ciyo myaka 20 Abafilisitiya barabatera, bakaba bagenda kubatera bakabicamo abantu batari bake. Bagira ibyo bihe rero babibamwo imyaka 20. Bamaze kubona igihe kibaye kirekire, hanyuma babona basigari ntewa, bagira ubwoba, baravuga ati rero ivuga ko tugaruka ku Mana dufashe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Ijambo ry'Imana twereka ngo ico gihe ngo bigira imigabo yuko bakwiye kugaruka ku Mana. Hanyuma Samweli nawe arabimenya, kuko yari asigaranye akabuto muri we k'Imana kari kakiri muri we, kubwihamagarwa Imana yaramuhamagaye. Nubwo bene Eli bari bashoboye kugira gucumura ku Mana, Samweli cyari cyo gihe ciwe cyo guhaguruka no gutangura gukora mission Imana yari yamuhamagariye. Rero Imana iramugenderera, iramuga ati genda ubabwire abo bantu bihane, hanyuma bahindukirira Imana, kuko nibagaruka muri ico gihe nandi ndashobora kubagirira ikigongwe, hanyuma nkabatabara ku Bafilisitiya. Samweli amaze gushikayo ku Bisirayeli, ijambo ry'Imana twereka ngo amaze kuraba imitima yabo, asanga ni imitima yamaze kwegerana, yaciye bugufi. Hari igihe Imana itureka tugaca mu bihe bikomeye by'intambara zidasanzwe kugira ngo ishobore kugarura imitima yacu ku Mana. Rero Imana imaze kubona imitima y'Abisirayeli bashoboye kugira guca bugufi, bakumva boshobora kurondera Imana, Samweli Imana amuga ati genda ubabwire ko ico bakwiye gukora ari iki. Imana idufashe cyane. Bari bashoboye kumva bohindukira, ariko bari basanzwe bari kumwe n'ibigirwamana iruhande yabyo bigahimbara Imana basenze muri ya myaka. Bari bafadikanije, byatumye Imana ishobora gukurakara, hanyuma ikareka Abafilisitiya bakabagwanya. Ubwo ati rero genda wahe iyi message ikomeye, babwira ati nimuhindukire, hanyuma bya bigirwamana musanzwe mufise musenga, mwarabonye ko ntivyigeze bibatabara ya myaka 20 yose, ntivyigeze bibakiza n'umwanya muto y'ya myaka yose mwamaze. Rero kuko bitigeze bibakiza, tandukana navyo, musenga Imana yonyene jewe uhoraho, hanyuma mbone kubakiza no kubatabara. Mana ishimwe. Birashoboka cyane ko kuri no mugoroba hari ivy'Imana itanezerewe mu buzima bwawe. Imana ishobora kubona hanyuma ntishime muri wewe, kandi nawe urabizi kubirimwo, hanyuma kandi n'Imana muremezanya neza yuko by'ukuri ibyo bintu atari wowe wari ukwiye kuba. Bishobora kuba byahindutse bigukwegera ibintu bikomeye cyane byashitse ku buzima bwawe bigoye, uyu munsi ugasangura ahantu nawe ubwawe utanezerewe kuba. Intambara zitandukanye z'urudaca zihindagurika, imwe ikazana iyindi bivanye n'ubuzima usanzwe urimo budahimbara Imana, cyane kumbure ukuntu ushaka kuba utumviye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi niwo ubwirwa muri kano kagoroba yuko ukwiye gutandukana n'ivyo bintu, hanyuma ukabona Imana iseruka mu buzima bwawe.